za kugira ibihe byiza cyane byo guhezagirwa ndazi Imana iraza kutugirira neza cyane. Bwana sifiwe. Turamaze akanya twicaye sinzi ko twohaguruka tukigorora mu izina rya Yesu. Mubinyemerera twigorore shaka wayuze nta kibazo bigorore byose birashoboka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni wewe naronke yemwo amahoro mu mutima nahorana ndayarondera handi ariko ntandi ariho nta unda tari Yesu yo mumba ntarindi zina no kwemera ukingo zero biro urashobora kubyatura akanwa kawe, urashobora kubyatura zina no reka turabe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo kuvayo igice ca mbere turahera kuva ku murongo wa 15 dushikane ku murongo wa 17. Kuvayo igice ca mbere umurongo wa 15 turashikana ku murongo wa 17. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko twahabonye. Haleluya. Haravuga ngo hari abakirizi bakira abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura uwundi yitwa Puwa. Nuko umwami wa Egiputa arabarira ati nimwakira abagore b'abaheburayo mwitegereze neza ikivutse, nihavuka umuhungu muze mwame mumuniga, ariko niyaba ari umukobwa mumureke. 17. Ariko abo bakirizi bubaha Imana ntibagira nk'uko umwami wa Egiputa yabageze, barareka n'abana b'abahungu. Imana yacu nihabwa icubahiro. Narimvuze ngo umwami wacu yacu nahabwa icubahiro. Haleluya. Nagomba ngo muri kano kanya k'umunota mikenya bampaye twishimikije ijambo canke teme ivuga ngo irizoba imbuto ntiribungwa. Narimvuze ngo irizoba imbuto ntiribungwa. Haleluya. Duhejeje kumva ijambo ry'Imana ry'ukuntu ubwoko bw'Imana buri mu nyagano buri maboko muri Egiputa kwa Farao. Mwibuke neza iri hanga ry'Imana hari ibihe byabahindukiriye, ibintu biracangana, bisanga bacitse inyagano, bisanga babaye abaja mu gihugu cya Egiputa kwa Farao, ariko bisanze ari nyagano ari abanyamasezerano, bisanga bari mu buja hari Imana yavuze ku buzima bwabo. Amen. Baraba muri ivyo bihe mu buja bahangayitse, bari mu mubabaro, bari mu gahinda, ariko kubera Imana hari ico yari yarabavuzeko, kubera Imana hari ico yari yateguye ku buzima bwabo, naho bari mu buja, naho bari mu bunyagano, hari ico Imana yabavuzeko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imana ishitegura ukundi ishobora kubarokora, Imana ishitegura ukuri ishobora kwakura muri ubwo buja, iragerageza
iratoranya. Iramugenza iratoranya. Subira ngo mubwire ngo Imana iratoranya. Haleluya. Imana iritonda iraraba ati ubu bwoko bwanje ngomba nige uburyo ushobora kubukura muri Egiputa. Amen. Nakuye intervention zivuye hanze, nakuye ubutabazi bivuye mu bindi bihugu, ntegeza kubikora ndabikoreye aho nyene muri ubwo buja nyene barimo, muri ubwo mubabaro nyene barimo, abariho nkorera ibyanje nk'Imana. Ndakunda Imana. Haleluya. Uko byagenze nuko mwumvise iri jambo tuvuze ryingene Imana igomba gutoranya, igomba kuroba ingene ishobora gukura abisiraye muri Egiputa, ihitana urubuto. Iyo tuvuze urubuto nkuko navuze teme ngo irizo imbuto ntiribuhungwa, abarimyi baca banyumva. Burya iyo umurimyi agomba gutera mu gihe kirima ntapfa gutera imbuto zose. Niyo aba atadufise mu nzu muzo yegeranije canke akaja kuzigura kukagurira canke kw'isoko, ntapfa kugura imbuto abonye. Amen. Mu kugura imbuto araraba ibikwiranye naho yarimye, aragenzura ubusizi sa nk'umurima yateguye gutera, nimba ari umurima w'ivyema, nimba ari umurima w'ibiharage, nimba ari umurima wo gutera nk'imyumbati, aritonda akaraba imbuto ategereza kuhatera. Amen. Iyo ari yaguze mu isoko arayigura ayishikanye muhira, niko vuga ko barimye muca munyumva, aritonda agatora mu imbuto nziza ibihumba akabishira ku ruhande. Amen. Iyo naho ari imbuto yakuye mu wundi murima aritonda akayibika ahantu kugira ngo hatagira imungwa cyangwa udukoko rushobora kurya iyo mbuto. Igihe afise abana bonona, dufate akarora ari nk'ivyema, ashira izo mbuto ahantu umwana arashobora gushika, uko abazi ngo iyi mbuto sishobora kwisamarako, uko ndafise umurima nzoyiteramo. Igihe kiragera Imana yiyumvira ukuntu ishobora kurokora ubwoko bwayo, irondera umuntu umwe Mose kugira ngo nk'urubuto imutoranya nk'urubuto igomba gutera mu Bisirayeli mu bwoko bwayo, kugira ngo igihe kigeze rishahigeze akura ubwoko bwayo muri Egiputa. Ntivyari byoroshe. Haleluya. Haleluya. Igihe kiragera rero Farao mu bihe yarakira umwami atanga itegeko, amaze kubona Abegiputa ingene bariko baragwira, atanga itegeko aravuga tumviriza, mw'abantu banje, mwabaganzamwe, mwabakuru mwe, nitegereje iri hanga naho twarigize inyagano tutaravye neza, haguma havuka abahungu gusa, tukaraba nabi baradutwara igihugu, tukaraba nabi ibara riragwa. Itangazo risohotse, umuhungu wese azovuka acahamagara abakirizi, arababwa tumviriza, ikizovuka cyose ari umuhungu muce muniga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ikizovuka cyose muce muniga. Nagoma nkubwire ngo abakirizi baze kuvyumva, Bibiliya ivuze ngo muri abo bakirizi harimo abantu bubaha iki? Imana. Haleluya. Naho hari itegeko ibabwira ngo ikivuka ari umuhungu muyice, ariko muri bo abakirizi bari bafise ikibagera muri bo kitabemerera kuniga. Turakeneye mu gihugu, turakeneye mu ishengero abantu bafise ikibagera muri bo, hasohoye itangazo yo gukora ikibi, babago twe nta kibi twokora, turafise igitwereka bugira mu mitima yacu. Haleluya. Bwana Yesu twe sana. Abakirizi bari abantu bavyaza, bari bafise uburenganzira bwo gushaka kuniga, mu kirundi bago kunigira mu menshi. Igihe kiragera rero batangura kuvyaza, igitangaza cabaye muri uko kubavyaza baragira ngo bagire ya systeme babwirwa yo kuniga, bagira ngo bagire kuniga nk'umu mwana yaturumbutse kera pi yasohotse. Haleluya. Bwana Yesu twe sana. Haheze igihe
Farawo aguma abona uruja ruruza abahungu baguma bavuka baguma bakura yongera hamagara babakirizi arabya tumviriza ko guma mbona abahungu baguma bavuka kandi babaye benshi abakiriza shambwa tumviriza aba bantu abaheburayo kazi ntabuzi twebwe ivyabo byatuyobeye iyo uteguye ariko aravyara ngo atere ugiye kuraba umwana ngo umwakire uza kubona umwana yasohotse kera ivyabo byaducanze turagerageza ngo tunige tugasanga ntibigirane ntibikunda haleluya irizo imbuto ntibigirane ntiribungwa naho Farawo yari yateguye kugira ngo muri abo bana bavuka kugira ngo ntihavukemo umugambi w'Imana ro Yosefu Imana yarabitunganije muri uwo kubyaza abaheburayo kazi bo mu kubyara kubera bari umugambi w'Imana Farawo nawe yagombye kwica umugambi w'Imana haleluya Farawo agomba kwica umugambi w'Imana Imana rayigomba gushita umugambi w'iki wayo tuangalie Farawo na nani na Mungu haleluya Bwana Yesu tufe sana ngoma nkubwire ngo mwene data naho Farawo yagomba kwica umugambi w'Imana Yosefu yaravutse Mose yaragizene yaravutse avuka Farawo yaso itegeko kutugirane yo kwica abantu irizo imbuto nirigirane ndiri mu aravuka icyo hundira Imana muri amaso ya wa wundi nyene Farawo yigira umunyabwenge wa wundi nyene yigira ko ashoboye wa wundi yigira kumenga afise ubuzima bw'abanyagiputa icyo hundira Imana ikirambu irareka Mose aravuka igitangaza acaja gukurira acaja kuba ibwami mu maso ya wa wundi yavuga ngo abahungu bose bazabagirene baze bapfe nguko ukuntu Imana igira abantu bayo ifise ku mugambi mwene data ngo barahubwire ngo wewe uri imbuto umuntu azi ko ari imbuto mvugira amene amagara meza ngoma mabwire ngo igihe cyose Imana igomba gukora ikintu Imana igomba gushitsa umugambi wayo ntabwo yikorana yonyene irarondera umuntu ihagurukirako ugira ngo igirene imukoreshe mwene data birashoboka muri famiye wewe nk'umuntu umwe Imana ikabibona ko wewe uri nk'imbuto ntabwo mwanyumvise oya mu Bayisirayeli harimo abantu benshi harimo abari barize harimo abatama b'abaherezi ariko Imana yitegereje ibona ka Mose ibona Mose ati uyu ndamuciyemo ndamuhagurukije ndashobora kwambutsa ubwoko bwanje Bwana Yesu twe sana irizo imbuto nirigirane ndiribungwa Mose akurira kwa Farawo munzi wiwe ya wa wundi nyene Bwana Yesu twe sana tutaishi tuzobaho kabajya bagwara imiti bazohahamuka kuko twebwe turi imbuto nubone ko ari imbuto hano hantu wowe uri imbuto uri menya kuri imbuto waratewe n'Imana kandi aho yaguteye uzomera kuko ntiwatewe n'abantu ntiwashizweho n'abantu ni Imana yaguteretseho Bwana Yesu asifesana nabika kibango nkuko imisozi ikikuje Yerusalemu ngo nikuhoraho akikuje abantu biwe nikuhoraho Bwana Yesu asifesana irizoba imbuto ntirigirane ntirimungwa nico gituma birakunyiganza bigakurura bigakwega bigasunika inyuma ukaguvyuka tishimwa Yesu bakaguhanahana ngo je byananiye ngo ugena nange mu mutunge ntacyo bitwaye umbiza ngo manakubwire ngo muntu uri hano mabuja utunze umukozi mu nzu nagoma nkubwire ngo yaba waruzi umuntu utunze ntiwari kumwihendako uko ari abantu bihenda ku bantu abonye afise umukozi mu nzu
akaca agomba kumuyoza n'ibidakwiye kuyoga, akaca agomba kumukoresha n'ibidakwiye gukorwa, akaca agomba kumufata nk'uko abona nyine kumenga yarageze mu ijuru. Ngomba nakubwira ngo uracyari hano mu isi, ibyo ufise wabihawe n'Imana. Ugo rugenzo uriko ni Imana yarugushizeko, iyakugiriye neza niyo yogira n'abandi neza. Nico gituma ntukihende ku muntu nume, kuko ubuzima ni Imana igirana, ni Imana ibutanga. Haleluya, Bwana Yesu tuwe sana. Mose aravukira muri Egiputa, akurira muri Egiputa kubera hari Imana gizeye yamuturanirije ko kugira ngo arongore ubwoko bw'Imana. Farawo ari hari, Farawo n'abasirikare biwe, Farawo n'ingabo ziwe, Farawo n'uruhigi rwiwe, ariko Mose Imana iramuremera hajya nyene imukuriza harya mu maso yiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, amen, 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 haleluya. Mose igihe ciwe cararenganye, uyu munsi ni jewe nawe tugezweho. Ngiramugeza ngo ni jewe nawe tugezweho, subiramo ni wewe jewe nawe tugezweho. Mose yararenganye, ibikorwa bye byaragizene byararenganye. Uyu munsi hagezeho jewe na wewe. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ugiye kuraba ingene byateguwe ibi bintu byo kugira ngo bice Mose, kugira ngo apfe muri no ruhigi, ngoma hugire ngo vyagendeye nk'abantu benshi. Amen, amen, haleluya. No kugira karorero, igihe cyose umurimyi ateye imbuto, hariho imbuto zimara indwi mu kuzimu, hakabaho n'imbuto imara amezi 3. Akarorero, umuntu ateye irengarenga mu ndwi zitatu abagizeye abaziri. Amen. Umuntu ateye ikigazi, abahinga barabizi, kugira ngo ugere mu rugezo rwo kurya amavuta haba haciye imyaka myinshi. Amen. Ikibazo rero, wewe uri imbuto, wewe uri imbuto nkurirengarenga, irengarenga inyuma y'indwi zitatu batazigizere ziba itaye isoko. Ariko ikigazi yo gitewe naho kirindirwa igihe kirekire, naho haca imyanya myinshi ugira ngo kije ku mugaragaro, iyo gitanguye kwama nyene ikigazi aratuburura, aramenya ngo aha guhagarika biragizene birarangiye, amavuta nzoyarya, imise nzoyirya. Haleluya. Ikibazo wewe uri imbuto, aho watewe naho nzi, sinzi ko kiri mu ivu, sinzi ko waduze. Ikibazo rero kirazira gushaka kuva mu ivu hataragera, kirazira kugomba gusokoka nguveyo, ntacyo wotuzanira. Erega hamwe wosokoka ukavayo wohavuba nk'irengarenga. Ntabwo mwanyumvise badi. Erega uko gutinda wambutowe ndiko ndavugana, uko gutinda aho hantu ejo wewe ushobora kumara inzara igihugu, ukamara inzara ishengero, ukamara inzara umuryango wawe. Irizoba imbuto ntiribungwa. Ujahe barakwega igakwega. Wewe uri imbuto hajya waratewe, mwarujya rugo wa mudamu, imiryango ikorana bashake bahaguruke. Ikibazo ufise harabo wahaye iperereza baza barakurabira, ivyo bintu bire kuzogwara umutima. Uzogwara tension. Ngudaniye amakuru ngo icara mu rugo rwawe ube ngo naratewe, nta kizondandura. Ayandi makuru rekana nayo, ataza munani rekana navyo, aryama mu kabare rekana navyo. Amakuru ufisa nuko harya ahantu uri ku mugambi w'iki w'Imana.
umushaka arashaka urya umare tena ndaratewe. Amen. Ngoma kubwira ngo wa muntu ufise akazi ufise ubukoresha aguhagurukiye tena menya ngo narahatewe. Ivyo ugira birakura ati ndi hano jewe sindahava ndaje cyo navuganye n'iki ni Imana. Haleluya. Ivyo bintu byo kugumurira ngo barampama ivyo ni ivy'abana, ariko abamaze kumenya ko batewe baravuga ngo naratewe nzomera nzogasarira hano nyene vyanka vyagira vyanka vyakunda. Waratewe mu gisagara tuzomera aha tuzohavyarira aha nyina wewe hakunaniye duga. Ushaka nitike ikuduza turayiguha. Imana irakeneye gutabara abantu bayo, Imana irakeneye kugira neza abantu bayo. Nawe uvemwo mwari muzi yuko abantu bari ruguru bazi yuko iri mu gisagara cya Bujumbura tumwe icayi mu gitondo abazi ngo vyaragize byaraheze, kandi ngo bahubwira ngo uko we bakubona siko wibona. Uduga umunsi umurabe atara cyo mufise mu fuko urabe ingene bagusaba amafaranga atawufise. Haleluya. Bwana Yesu spesara. Imbuto iyitewe nyene kuyitera arayivomerera, nyene kuyitera arayibagarira, kandi ngo mahubwira ngo hari ama etape imbuto itarenga. Irategwa igasohora imitwe ikoroherezwa hama ikaduga bakayibagarira hama bibaye ngombwa bakayifumbera bibaye ngombwa bakayipompa. Nico kijejwe uwaguteye, nico gitubura bayeho mu gisagara. Turarye turi mu gisagara na tubaye kuri wezi 3 akaburungu kunguru ku bintu bidafadika, tugapanga kuri wezi 3 tukambara kuri wezi 3 tukarya haya. Haleluya. abakwitegereza ninge nurya na bya biharage bidasha bakuraba ati none wewe bimeze gute ibitama byaravyi. Icyo nkundira Imana rero ikacifata amavuta yayo ikayasuka muri bya byana ugasanga ibyo nemenga bidumukate kumbe nta nicaye bakinwa. Haleluya. Bwana Yesu spesari. Irizoba imbuto ntiribungwa. Wowe uri imbuto nico gituma aho uri hose nyene burya nyene umurima iyo yitegereje umurima wiwe aguma uhanze amaso, aguma aja gusura, aguma aja kuraba katadukoko twagizere twahateye. Waruzi ko Imana iguhanze amaso? Waruzi ko Imana iri kumwe nawe? Yo engene usigaye umeze urira ukamenga waheze abakuravye akabona umenga ufise amafaranga. Ndakubwira ikintu kimwe, mu minsi heze haje umuntu ambwira ngo ngurana miliyoni 2. Haraheze iminsi 2 nyene inzore kambwira ngo rega ugeze mu mezi 2. Nguri contraire haje uwunyishuza haje n'uwungura. Waje kungurana nyitegereje yabona ko kuri konti no mufuko yiwanje hariyo imiliyoni zinga. Urumva mu yandi majambo umuntu aje gusega miliyoni 2 ababona ko ufisi izirenga. Ngomba nakubwira rero ibanga rikomeye cyane. Arambwira ati ngurana amafaranga mu minsi 2 nzoba ndakugarukani kandi nzogushirirako n'akantu. Aho nyene numva ikirere kimwe kirugurutse. Ndavuga nti okay, kumbe ubu ndamaze kuja habona gushikaho umuntu wese anyitegereje ashobora kubona ko 2 zoba Haleluya. Cyangwa bitita masi nyuma ubuzima bwanje imibereho yanje ndabatisha iyo bihera bija hose ko amafaranga atanguye kumota ndiko ndarengana bakayambonako burya ikire cyagizere cyayarekuye.
umviriza aha hantu haba hari imitego ibiri satani ni habari kuko kenshi abakizwa iyo umuntu avuye ngo yongo hengana musigaye usasha ngurazi ngene uberewe usanga umuntu yature biri contraire ngo ni witwengere shane witwengere ngo wobona yo ngo wowe sivyo yabonye ivyo mubwiye binyuranye n'ivyo yaragize n'ivyo yarakubonyemwo urahushagiritse kubera iki mwifukura Imana igufuke hama nawe uce wifukura umuntu ashyigikiye urubanza nine murengano batuvugana ukuri wewe babonye ko ufise amafaranga tumukaye ikirere ati burya wahushije iyo uza kuza mu ndwi iheze ico kibazo cyawe nagira nagitera umupira kirazira kwifukura Imana yagufutse erega hari kidufuka n'igihudu bagaje gutora kimwe cy'amajana 3 wacambara ikazi gagisiga amavuta umuntu yakiraba ati impuzu wayiguriye hehe kirazira kuvuga aho wayikuye ngati izi tuzikura hano hantu hari ahandi hantu kirazira kwifukura irizoba imbuto irigira ntiri mungwa wa mbutowe ufite ubwoba bw'iki watewe n'Imana hajya nyene warahatewe hajya muri kajya kazi bahaguruke bareke warahatewe ya yo pole sana warahatewe ngunarivuye uja he kuva watekeye hongera ugaruka kwa muvyeyi we niwoheza ugateka urukica reka ukina ivy'abana acha michezo ya watoto haleluya Bwana Yesu asifiwe sana nariko mvuga ukijanye n'iki n'imbuto mwene data wewe uri imbuto watewe n'Imana nico gituma ibiza byose biraza bikakurenga na bya biri bikakurenga na bya biri byarakurenga n'abandi baragusize n'abajya bazogusiga n'abira bizogusiga uko wowe uri imbuto watewe n'Imana nakaba ngo wowe uri imbuto watewe n'Imana waratewe n'Imana haleluya Bwana Yesu asifiwe sana ngoma ubure ngo imbuto igirira ikimazi nyene kwitera burya ari naho wamaze gutera imbuto abantu bigira abahinga canke abantu bazi critique ngo hana abantu yateye muri Imana ngo he nani ngo hanyi bazokwimbura ngo bazokwimbura ngo ahantu hameze gutya ngo ahantu mutubona ngo hahengama ngo ahantu menga hatega amazi haleluya ntibazi ko watewe n'iki watewe n'Imana Bwana Yesu asifiwe sana haleluya bamwe muri mwege mugiye kwisanga mu bisagara Imana yahabateye ikibazo n'umwanya gusa haleluya mugiye gutegwa umve ngo bakubwire ngo ubunyene Imana yokora akantu ikagutera ahantu muri entreprise ubunyene atamuryango baravye atani inkomoko baravye atani ntara baravye umva turi imbuto ndavuga ngo uri imbuto haleluya umurongozi arongoye na shengero wo kwicara ngo agushingira intare akubwira ukuntu yatewe muri kino gisagara ingene yahaje ari umwe ariko uyu munsi ntakiri umwe irizoba imbuto ntirigirana yaratewe n'Imana Imana irabagara Imana iravomere Imana ishirako irapoma sinzi ko yapomete yapa sinzi ko yashyize ko iresi ntumbanze ariko bija hose imbuto yaragasaye Bwana Yesu asifiwe sana irizoba imbuto ntiribungwa ntibisigura ngo ivyagurutse kugwanya umurimo n'ivyaha byarabaye byinshi amajambo yarabaye benshi abatundurwa kibarahaye iminsi abarihaye amezi 2 amezi 3 umwaka natugeze muri ingara
haleluya. cumi n'umwe Nzogera kuco yavuze, nzogera naho yambwiye, uko Imana tari umuntu. Iyo ivuze yategekawe gakomera, visi jambo rya nyuma kuri je. Haleluya, amen. Imana igihe cyose igombye kwishira hejuru, igombye kugaragaza ubumana bwayo mu muryango, igombye kugaragaza ubumana bwayo mu gihugu, igombye kugaragaza ubumana bwayo mu ishengero, ihitana umuntu umwe niwe yuririrako rikamutora nk'urubuto rikakirutera. Haleluya. Kandi ugiye kwibaza urwo rubuto ruri mu zindi handi aho umenga rurakengeretse. Mwene data, nagomba ngabishe abantu mutunze abantu. Ufise abana bage baragamburuka abandi n'ibigabo, uramutuma umutumye igitungura akaza n'umuntu. Okay, hama mu kwihenda ukaca ubihenda kwivanye n'ibyo bakoze. Ngoma nkubwire amakuru, uwende numenga nashazovamo, uwende numenga ntacamaze, uwende numenga nikitumva, wokanguka ejo ari bakubaka inzu ari Haleluya. Imana ntiraba nk'uko abantu tugirane turaba. Imana ntiraba ibyo wowe ubona, Imana ibona ejo humu. Wowe uri iki ucira ubanza abantu? Wowe uri iki ucamwe abana? Ngo iki kimeze gutya, ngo iki gihengere kimeze nka se, ngo kingere kimeze nka nyinakuru, nagomba nkubwire ngo uri kurarema ikirere kitari cyiza. Kandi umwana ibyo ukora ababona, arakubona. Niyo utanye akantu wa wundi umenga aragamburuka, barakubona. Uri gutanga uburozi, uri kurihenda, yakurama umubiri. Umva icyo Imana ivuga kuri uyo mwana, hama namara kucumva urehe kwihenda ku bana. Papa je yaranyihenzeko, arancira urubanza arimba n'ikinogo. Mvuze ikinogo yarishe izina ryanje. Nari umwana nakuze nkubagana, nkura ntumva, nkura n'umusuma. Hama mutama yiwanje kubera tutabanye, mama yari yapfuye. Urabona umwanya tabaye n'abavyeyi hari gusanga byaparanganye. Je yo nagiye bice biraparangana, canza ndumubire, canza nyine ndumustare, ndumucomayi. Hama mutama mbonye acabwa ati je munzi wanje nta bacomayi babayo, nta basuma babayo, wagisuma we pu mbira ndangara. Narabaye mayibobo imyaka 3 mu gisagara ca Bujumbura. Papa yarantaye ndakubitwa n'ibirara, ndagogwa muri gisagara. Ariko ndashima Imana, kumbe Imana nyitegereje yabona ko nzoba imbuto. Haleluya. Musi umwe nije kwa muzehe sanga nyine hari byangoye, nyine nabona akabako yakamenyere bashaka amafaranga ndayatoye. Mutama cyavuga atumbiriza, nsubiye kukubona munzi wanje nzohamagara ipolisi. Aca nduga ruguru yandika ugwete, yandikira abakuru umutungo, yandikira abashinga nabe kumugina, yandika n'ugwete muri famiye. Umviriza uyu mwana yananiye, uyu mwana uzomuhindaro ica zoba ntaze mpamagara. Uyu mwana mu bana banje ndamufusa. Abantu bose ati nta kundi. Umve ngo barakubwire ndangara. Mutama hanu hose ari famiye napfa kugerayo asanga mutama yantanze. Ngo sha twarumvise ntuze hano turaguhinga uje gusa ariko bandanye kuko twarumvise wagiye kwa nago twari kiyiko, ugiye kwa nago twari sahani. Rero urarya hamugirente ubandanye. Ndayera ndaburi yonja niyomva. Mutama wiwanje aragicira ubuzima, arampanahana, afutanye izina ry'iwanje gushikaho ntagira homba. Ariko Yesu ndamukunda Kumbe uko kunyanka no kunyangaza biriko binsunikira mu mugambi wiki. Haleluya. Ndangara ndayerera ndakubitwa ankuye ipantaro ngurabe ingene babire babaje mu gisagara baraheze barabivuyemo. Je narakubitwa mu kinama
saa yine z'ijoro nariho nkishika mu gisagara hama rero ndaba ikintu c'ikizu cubatse nkamwanireka nje kwihengeka nje kuryama kumbe ijoro burya ijoro bere data ijoro rifise ubundi bwami kumbe hari abandi bami bagenzura ijoro Changira ibyago nari ngwaye inkorora ndakorora baca baranyumva narakubiswe bambwira ingene naje ngaho ha waciye he waza we bono we nani we uko bona we mama bona wa benda uko kuna leta ulo kandi barangubita ku buryo ntawe ndi butakire ntawe ndi buririre sindi butahe muhira sindi buce muri famille ndavuga nta kundi bashake bagirere banyice mu gitondo baciye bantuma bampaye indwi nzeme nada ifariti ita kugira ni nkamirike ico gihe umuntu umwe wagura amafaranga 10 ibaze rero kugira ngo uronke amafaranga akwifariti naciye nimutse nje mu kanyosha narahagiye agahengwe nararonse ibizu biri hejuru hariya bubaka ababosi murakabaho mu izina rya Yesu Amen. Ibyo bihenda bibaho ndangara nari ntunzwe n'iki hari imodoka ziva ku muzinda no ku musenyi ziza zipakiye imizigo hari ukuntu nazihagaze kuri mendevre mu kinama naca mpagarara harya nkabaza umuntu yirukanye umuzigo ati woshika no gushikana mu iziti ico gihe ubugari bwa bigori n'ibiharage ajya kwaja mu restaurant abo y'amashanga isahani y'ubugari bwa bigori n'ibiharage yari 105 kugira nkwize amafaranga 105 naramara umunsi wose umuzigo gitoka agafu kubududu no mwisiti 20 kugira nkwize amafaranga 105 y'ubugari y'abarindu. Hallelujah. Igihe kimwe umuntu yabaye muhira mama yamugaburiye mwabavyenye mugira neza birashobora gucira inzira abana bayo niba kumukwigira na juwa ukigira je kono ukigira igikoko urukura futa gikirere c'abazokomoka mama wanje arigeze gufasha abantu sinzi umuntu duhuye ndavye abona sani undi umwana wo kwana gatego uri ndagutse je byaracanganye byagenze ukunuku ndamubesha kubera ta telefone zazihari wa telefone muze tegaha je mutama sinzi yari mama yarapfuye acanjana mu nkambi y'igisirikare ngako musaga canja gukora ikiboyi bamabuja muri ngahare ari nakorewe n'aba bamabuja mubone mabuja rero natasha ndiko nakora akazi k'ikiboyi ibaze none uvyukuri umuboyi aramesa maranje aramfata nabi arancunaguza nazigiza niviriye rugo sinzi guteka nabizigiza. Hallelujah. Ariko ndashima Imana ubu kugira umakazi k'ikiboyi nahano zo kugusaba nazi byo kugora ingene wokaba nahano kwigirisha nazi ntiwokaba Imana iratabaye irizoba imbuto ntirigirane ntiri mungwa aho hose nahacaga mu mubabaro nkubitwa Imana ivuga ngo mwana wanjye ndakubona ijisho ry'Imana ryaguma ari ku buzima bwanje naho ibyakwega byaza Imana bati ntacu uzoba naho uzoja ndakubona mwana ndakubona Imana irakubona ntacu uzoba ntacu uzoba uri ku mugambi w'Imana hadi uzobakora muzoba bamwo uzohavyarira uhubakire uharerire ariho bari kabadi ndakunda Imana irakora ikintu akaba ugasanga hari abantu kariye kandi rero iyo muhuye bage bene data wahugira gahuzu gakamuta kuko ari Imana igendera akadudu korose wakikorosi kaborosi kirara wagira guteka koteka kabakarate wagira guteka padaka kabakarate ikatigucisha impande y'ababandi nyene ukatugumuhaca inshuro nyinshi utazi byaribyo uhagumuhaca kabarya. Uyu munsi ndakubwira amakuru rero ibintu byarahindutse Imana imwe tibagira bayo irantoranya uyu munsi ngira umukozi wayo ngoma nkubwire ngo ngezere muhira ubu mfa gutelefona muzehe ejo nzoza nimba zari sombe zitagira umunyu baca basesa ati araje
pastor araje araje mama waba yaje re ambwiye kwaje nsanga niba hari ahantu hari ubucafu bagize babuku atantebe baca batogirana kugitira naje irizoba imbuto iribungwa nanje nama nabwiye ati manu umfashe igihe cyose igiye kwamuze singende ngaraga ndaga nashitse nyene nuzuye ubuntu bw'Imana na Kristo muri jewe ati gutega muze ati ni sawa ati yego ndaho ni woraba ufise bimeze gute ngo ari ahantu urumva ngo bene wanyu ngo bashaka guhajya ahantu ngo baharime urumva ngo kandi ngo mbona ngumengo ni warushikiriwe ati genda uhabaheje amakuru yo kurima nzogera kuco yavuze nzogera na yandi upimana tarumu iyo ivuze bi yategeka bigakomera nifise ijambo rya nyuma kuri je. Hallelujah. Amen. Matayo igice cya kabiri umurongo wa 16. Igice cya kabiri umurongo wa 16. Ngomba ndagize. Matayo igice cya kabiri umurongo wa 16 guca ku murongo wa 10 bavuga ngo maze Herode abonye ko yahenzwe n'abanyabwenge arajingitwa karamurya cyane arajingitwa cyane atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no ku misozi yose ikikuje abamaze imyaka 2 n'abatarayimara ageranije igihe yasigurije abanyabwenge arageseza kandi hayarondera umuntu umwe acavuga ati birancanze abona tumye ntibabikoze nende bizigiye n'ibyo bakoze sivyo tumvira rero zingira ahantu hose imipaka mugare ibisagara mugare butangore mufuye ubwana bw'imyaka 2 mugireye akasinya ibibaruwa bimwe byihuta atanu mukaravye gusa mukacikeka kwa kwita imyaka 2 muce mukemba. Hallelujah. Aho hose yarondera umuntu umwe umucunguzi wacu. Burya ngo barakubwire ngo Satani iyo agomba gufutanya urugo, iyo agomba gufutanya umuryango, arondera umuntu umwe akabati uyu ndamwishe muri famille abantu bose bagize bazabazimanga. Igihe cyose abana mwishengero haba no mukorana Satani arondera umuntu umwe akaza kamutera ijido abantu bose bagaca bagwambuye yayo. Haba no mwishengero Satani arondera umuntu umwe uyu ndamufise uyambaye faiblesse uyagiye mu ntege nke ishengero ryose hasi. Nibyo cyangwa sivyo? Ariko cyo nkundira Imana ishiragendera burya Imana sumuntu uko wiyumvira siko imeze. Ikigendera Yosefu irambatumbiriza muhungu ibarajyaguye hari ikigatanya cyamenyere gukembagura cyamenyere kuma kinigagura tumviriza re system. Jewe ndi Imana singwana mu buryo bwo mu mubiri. Jewe simpanga narabaje n'ibipfusi ndakwereka system ga mwana wanje te ubu nyene rabe ngene mugirane mukwepesha uyu mwana iri sezerano iyi mbuto yanje mugende muyinyegeza ahantu mbere urabe kino kintu burya Yesu bamuhungishirije hehe bamuhungirije mu banyabyaha ahantu Satani atadoza no kurana no kwiyumvira ko hariho itigata ahantu rero irazi ko yavukiye muri kano karere ngomba mpindura system nkora iby'iwanjye. Imana iragira ihindura system ikatikoroza. Jena manibaza burya abagabo ba Yosefu barafise kwizera. Imana yaraje mubwira ngo iyi ni umwana wanje iyi ni ndivuye kuri jewe uyu ni umukiza none iragarutse ngo hunga. Ya Mana ifise inkomezi ifise ibigwanisho ifise amarayika mpunge niyo zigatabara niyo zikwagwana. Imana suko imeze.
ntiwibaze ngo baguhaguruke ngo ntibabone neza wewe ubibona bwo yahejeje kwibona ke n'inama bakora ngene bicara byo birabibona wewe tuyubona sitwo tuntu ubona n'utuntu nyene tutumenyetso ariko yofu ukora gusa ngo ubibone hari n'inzira tocamwe ariko ndakunda impano baratega ikaca ahandi ngene bateze ikaca hagucisha kandi umva kandi ukuntu bikora ntibibaza ngo wumva uko umurongo kuhaca ukumva nyine umenga wogira Imana ikakigera yagucisha ahantu karonka ikiro no mwisaso ukacuwaca urazi ngo ngikita kiba babandi yo bateze bakabona urahaciye ntacubaye barahindukira mu nyuma ngo uyu nawe n'umurozi Hallelujah. Muyani majambo mwari muzi ko abarozi n'abakora ubukorikori ashobora guhamagara w'imuramvya agahamagara w'ingozi kije nananiwe kanse ndagerageza byanse muze mumfashe barahamagarana mwari mubizi baraterana natwe twateranye hano ha twateranye Hallelujah. twateranye ibazokunyiganza ibazokunyiganza watewe n'Imana Hallelujah. ngoma iyo ngwara izokunyiganza uriho ku mugambi w'iki w'Imana yabeta bandirikira bica ariko urayigendana Imana yaguyisikana mwari muzi nta bantu hari abantu batayigendana amezi ici bica hari uri bisu yimaranye uriho kandi diabeti iho ihari erega hasigaye igitutu cyane iyo ngwara siyo hasigaye igitutu cyane uko wewe uri imbuto wewe uri imbuto waratewe forever uzova hari uko Imana igidere ibishatse amen Herode arigira akomeye ati umbiriza utwana twose tw'inzoya buce mu fyete nagomba ngo barapfuye berda harapfuye abana uhabonekana ugwamo wagatikizo ariko nagomba nakubwire ngo imbuto yo Imana yashaka yari yafyutse kera tuguma ducika aha twaracitse ku icumu bamwe turi ba iyo niyo Mana nzokore Iyo niyo Mana igira neza iyo niyo Mana nzokore iyo niyo Mana nzokore Herode arabiplaninga neza tumbiriza ngereranije mbihwishije ndazikiringo bambwiye igihe yavuka imyaka 2 bigize yo bikwiye genda re mu ndabire abana kuri imyaka 2 nabo mukeka muce muri bene data karabaye agatikizo gateye ubwoba ariko ndashima Imana ibyo Satani yateguye n'ibyo Herode yateguye byamuciye mu myanya yiki myanya yiki tunayeshe kwa neema ya Bwana turabaye ku buntu bw'Imana turiho ku mugambi w'Imana uriho ku mugambi w'Imana ndakubwira ngo uriho ku mugambi w'Imana waratewe n'Imana tekana shira umutima munda kora ibyo kugororoka tunganira Imana genda uko Imana igomba ibisigaye datari kugikogwa niwe avomerera niwe abagarira ariko byukuri kuko baguhenurije mu kanya ugasanga wa mukinama baje kurabaho ugasanga warimbutse ukaba bikati ukata mu yindi ngo ariko nambye none ukubereka Imana ngo inanane unarinze ko nzova hano ngo ngiyi wanje ndanga ntumviriza ubuzi gituma Imana yabikoze ukava muri iyo quartier uraza kabirigire yo bikoze uraza jide umiriza ndagomba ngo nimuhumbure igisagara Imana yarakiduhaye niba gukoma muri iyi quartier ungururiza mu yindi wowe amazi yose ni gwasho bagukome mu kinama unguze mu kamenge byanse unguze uri guterutsa hari ariko yose nguzo kwisanga ikiriri wa muntu w'Imana Chakuve hano usange babisohoye reha kurakara so gushima ati ndagushima Imana kumpa transfert no kuva muri quartier ngo amaje mu yindi quartier
umuntu yashishwe bimana biranyanse usinarize ko byoba biraba nyene biraba ukisanga ibintu babigize biri hanze kandi tagutaye aho rero abantu bose birantaye birantevye yokora iryo kosa ryo guheba wewe iyo kora ikosa wewe guhebe kuko wewe yaraguteye wewe uriho ku mugambi wiki ku mugambi wayo none Yesu ko baramuhugishije Imana cyari kiroho akubwiye musoma bicara hano ubati ibi bikume byarabaye na Yesu baramukwepesha none hanima Yesu ya yaramukwepesha yarigeze kuba mu katiyemo navuze Imana irahakunyerekana ahantu undi tugahura n'abantu mwibarabara Yesu ashimwe atubahe ajavuga ati ujye iwanje uciye aha ugaca gutya ukongera ukamanuka gutya ugasubira gutyanye ati naho nyene ati nanza kubona ryari uzombona nta mwanya mfise hari umuntu uzogirane uzombona ubahetse je uciye gutya nyene ucubibona nyene Hallelujah! Aha nyene ati niho nibera ati tinone heko mukozi w'Imana niya kariye nyene vrema to ya vrema harya nyene ubahehe umanutse ugenda kwidero ya mbere ucugatira iburyo ugaze iburyo ukongera ukamanuka ugaca wongera hagirana ukamanuka kirazira ko tumenye mimi na Mungu wangu wengine kure ikakigeze haleluya igihe kigeze uyu munsi n'abantu ntarinzi muri famiye ubu naratangiye kubamenya umutama ririmba jewe mwana wanje umisi heze nagiye namwe ntimuze arambira ngo hewe ngo ari ahantu twataye itongo ruguru tumaze imyaka nk'umunani hariho umuntu yabahamvye ameze gutya araroga nawe ukandagiza y'ikirenge yagutwaye agasozi kose tabari komana ibi bintu byari biyegeje kuva ryari byaho umuntu utwara agasozi jewe ndahari na Mutama yarahunze Mutama yarahebye ruguru avuga ati uhirahiye ngo ugiye ca nakaramugize nakamugize undi yamubyimbije kuko undi yamugize gutya navuga nti nagomba ufashe uhanyereke gusa tuduke we ntuduhagere unyereke ati so wanyu abahajya muri janzu bene data nageze ruguru nkasambiriza ijoro kuwo mudata wacu ndahakera amahoro abo ngaho ambonye ati n'amahoro umva ntanze kuva mvuka nanje niyizi nk'imbuto numva aho ntebe hose ndamera numva ati aha Yesu tujya ndahagera je ndi muzukuru wa naka ndi umuhungu wa naka nayinje kubara andavye tisha mbona umenga nivyo n'amahoro none tego n'amahoro amakuru yayo yeme ngwashe ukuva muvuka ngo nagoma ndabumva atore naje hama abona abantu baruguru bakunda gacupa nanga ntimuze ngo merekeze jana harura muhora mukunda guteramira turi babiri buryo umuntu bagomba kumuhonda mu buryo bw'imbere baramufata atacabona namwe twatacabona yende namuhonda yakani wewe bamuzehe baromotse akarere wewe waragafashe ngo ntawe uzokandagira ikirenge hano ndambwa ntimuzehe ndaguhaye indwi zibiri ibintu byose uri kurakora uzobe wabagarikije ukabona bene wanyu atari ukubona nje aya masaha nyene niko nzoze nje Uye guteba ngo barambeshera ngo ntabyo nkora agomba gusera ati numvise agomba kuvuga volume toya ndivyo bambwiye atari ivyo uri kurakora jewe naje niho Mane gukuze kugira ngo uje kurenganura abi wanyu barenganijwe barahunze barataye baromoka nawe ucuragira ko ngo yego ngo nuko nyene ngo bizogenda subira tuduge tuje kubohoza yo nawe nabati aha rero aha tuheruka kuhashikirizwa
Kamere yanditse urwandiko wa wundi yavuze ngo ntihagire uzomwakira ni jewe nahagurutse gukomoza agasozi kose uwo muzehera ndahireje barambesha gusa ruturu nyine umuntu agira kutwatsi two kwikingira jewe sinje ntabwo ndoga ati uroga utaroga urahera iwanje jewe ndi fire ngoma nkubwira ngo iri zoba imbuto ndigirante ziri mungu nimba ibintu cyo biragenda neza naba kutabifisemo uruhara bararira nawe ukarira abi wanyu bahinda gashitsi nawe gahinda gashitsi mu bandi twe twaravuye mu kivunga turabana b'Imana uri kwifatikanya n'abantu ba ruguru ngo wacunguruguru urumva ngo ntibagira gutya ibya ruguru gwewe uri kindi cyareme gishasha tuga uri wundi mushasha ngo baraguha isumu tya generaliye ndasubira ndarya nabuke mu gitondo ndarya ndavuga nti ngo dusangira banguraroga gutangishano nimpe ncengena sinzi zo garuka ndavuga ifuro ry'igitabo ati natewe nibiki turi toto mbiri kirazira kushira mu kindi cyabara gira gatatu uko kica kibi cyahora haciye duheze haleluya Bwana Yesu asifiwe sana Herode aragerageza kugira ngo yice umugambi w'Imana ariko umugambi w'Imana warabandanije nawe baragerageza kuzibira ngo umugambi w'Imana ushike ariko uracariho ngoma nkubwire ngo mwene daturi hano tekana ushire umutima mu nda Yesu arashari ku ngoma ameze gutya kurya umuntu mutamara bizi ko turimo ivyema hariya imbuto y'ivyema ubuzi kwa abana bakunda ivyema uyishira ahantu ku bushorishori ukacuhamagara wa wundi ubona ko akuze ukambwatumbiriza ngibiriya nze sange igitoboye nze sange hukete gwakorotse nzohera kuri wewe murabibona te bijya ntibakora ko n'ivyimbuto iyo hejuru hatariho naho hariho inkono z'ikirundi hariho agafu bitwa ikirorina abantu murakiza ifu ihumura ukuntu umurimye agerageza kuvuga ngo mbike imbuto yanje kugira ngo bwabukoko buza kugira ngo buyitye ntibuze buyishikire mwene data ibyo byose bikora nyene imbuto aguma gerageza kugira ngo iyo mbuto ntibungwe aguma gerageza aguma meze gutya nahaja hose aguma meze gutya imbuto yawe arabayibika ku rusenge abantu badurusenge hano bayatoreye kwigirisha abandi aho nta rusenge uzi rero bakayishira ku rusenge hejuru bakaca bacana munsi kugira ngo twadukoko nguko ukuntu Imana igushira habona ikagutereka ahantu habona hamika kivuga ati abigira abansi bawe nibazere nice gituma yabwiye Abisirayeli atumviriza 14 kuvayo niho yabwiye Abisirayeli umviriza rero nimushikame mushirama ntimusubire yakoresha ijambo rivuga ngo nimwihagararire gusa murabona ko Abisirayeli cyari gihe cy'intambara cyo guhangana imyampi amacumu icega tumviriza babamenyereye muhanganye muri ko murarasa babamenyereye muhanganye muri ko mutera imyampi atubu rero barabamenyereye muri iyo system icega tumviriza ngomba mpindure system ubu ntabyo guhaga ubu ntabyo gukusha umuhanganira umwanzi icega tumviriza ni muja habona mwihagararire gusa amen mu gihe cy'intambara iyo havuze urusasu cyane hakavuga ibombe umuntu wese yaba umwana yaba ukuze bose barakusha sibyo gaye nutabyize nuwavyize mu gihe cy'intambara havuze ibombe wasanga umuntu agizene kandi nawe ubwira uwundi ngo afate ipoze imeze gutya ngo hindukira urumva ikibazo kije bavyigiye hehe ntumbaze ariko Imana ishivuga itumviriza ibyo gukusha ndabikuyeho ni muje ahabona mwihagararire gusa ja kumiswazi ahabona hama baze bababone hama jewe nanje ntingane nabaje bere data Imana iriteguye ntiwibaze ngo irasinziriye
ngo iri maso forever. Imeze gutya umugisha we ntibajana barageze ngo barakudugije bagacaza abantu bakavuga bakuvuga bigenze gutya ngo mbana ngo reka bavuge. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndarangije. Haleluya. Irizoba imbuto ntigirane. iribungwa Irizoba imbuto ntigirane. Duhaguruke dusenge Imana. Umva amahugiro ikintu kimwe. Bamwe muri mwebwe mugiye kwisanga umva ngo amahugire ngo jewe mu byumviro by'uwanje n'Imana yanje mu bihe byose namaze sinagize amahirwe ngo niyige mwaye makuba naciyemo ariko muri jewe naramenye ko ndi imbuto naho ubunyene no humuka ngisanga muri Amerika ubunyene ubu nkagira gutegera nkumva ngo pa ndi ndani muri Amerika ngize gutya ndiyizi ngo ndi imbuto aho ntebo ndagira ndamera ni bane umva kari imbuto erega hari abantu Imana igomba itere ngomba kubwira ngo hari abantu Imana igomba itere mu turere hari abantu Imana igomba itere mu entreprise hari abantu igomba itere mu bitaro hari abantu igomba itere mu yo nukumenya ngo naratewe n'Imana forever. Ikizo nkonda ego turarira nk'umwana abadayimoni bazogutwega yo zecakinwe shikama uvuga ati no. Amen. Umunsi ubonye n'inzara arambwira ngo umviriza ndaguhaye iminsi ibiri amezi atatu mperanye ndayahebye ndaguhaye ibiri sohoka. Sinaheruka muri biri ndabona atembera bendana ubonye wasenze Imana fata kanya wambare neza ugende nk'utaje yaje wumve ko utari kugenda wenyene wumve ko kugendana na Yesu cyafata nta gahunda nari ifise no muri biri ngada muri vire ariko ntuzi bikore jewe je nabikoze jenyene wozo kore gwawe hama ngada muri vire ndiko ndarabigisagara nari maze iminsi ndi mu mpemu mu masenga ntaje habona turasenga uja no habona mana guhaye igihumbi cy'ifanta icara ahantu yinwe uja habona harabagukeneye hari abantu bako yerena amafaranga yiwawe ugumye wicaye hariya batakubona wapi ndafise icyo ndiko navuga ngenze muri centre ville hama ndahagarara abakozi y'Imana babona ko kenshi ari gusanga turi muri ville turahure uracabaho amakuru y'imisi daho pole sana imeze gute tiri sawa dusangira kayi tego haheze nk'imota 30 nzabona umupolisi avuye hakurya aje kumpo aje musate bine chaki wewe unyaruka ngo chef waguhamagaye ndavye imodoka sangire double cabine iri filme ndafasha umutima tiputu nkoze mufuko karanga muhondi nayo umutima ati sawa nta bindi bintu ngira no bana akoze negereye sanga umupapa yicaye nkuko kuwe mwene data yicaye kuri bora ambonye aca mwumuriza mbwira ngo amahoro gamakozi b'Imana yo ati n'amahoro uranyibuka ndamwitegereye ngo ndaba neza burya umuntu afite igipolisi inyuma wo kugira burya ndavuga nti nukuri ndakwitegereje nukuri arambwa tumbiri ndi wa muhungu yari umuhungu twice ahantu bukarago nkuko nyene turiko turahamagara Imana yeye yaraheje amashure kaminuza yarahejeje ariko akagonga sengera abakozi b'Imana mfasha gusenga yava mu ngagara aje gucarama n'amaguru rimwe na rimwe Yesu kuko arabona abakozi b'Imana ari gihe Imana izazo hari ifite rimwe ugasanga nyene byacanze n'igihumbi kimusubiza inyuma demiri kimusubiza inyuma nije na kimwe rero sinzi kuntu bahamagaye bakora ibibazo muri oberi aca bamubambe baca bamuha ubwo burere bwose bamuha imodoka byose baramuhabira mupanga sinzi ngene urabona Imana ari igihe iduhushanya n'abantu ikabimenga duhanye imigongo gatonya kugira ngo eje tuze dusubire guhura
turabana ngo ni wewe canke si wewe. Bajya abagiye ntubaririre. Baragiye ntaco. Hari umunsi muzohura. Mubaza ngo ni wewe canke si wewe. Erega aramba ngo nije urumva ngo nije niramwibuka ndavye mbona inkovu bugiye ubuzima buje n'inkovu zirahunga. Yaravyibushe asigaye asa neza ya misa yose irahomberanye. Aha twishwe n'inzara rukuru. Idari mu hari ahantu womara ukwezi kumwe umuntu aseye kukubona aho ni wewe cyane si wewe. Hama ndabitegereje mbona birancanze. Baragate mukozi w'Imana. Nari narakurondeye ndakuba. Imana irakoze isuye kukumuza nabo. Tinjira mu modoka. Nca ndica. Nabanta hakonye reka rakwiye. Nicaye acambwira ahaba yaguze inzu ubarasa n'umudamu arafise byose biratunganye. Acambwira ati rero nta kintu mfise. Acara kora mwene hahandi nyine mu modoka kuriya. Abantu muhaze muca muhumba. Acara kwega. Aca kwega inoti yabiri niyi. Aho nari imperanya amafaranga 19,000 bya mezi 3. Ibaze rero. Ibaze muri uwo mwanya sohotse muri iyo modoka. Haleluya. Acambwira ati hitana kantu uje kuraba umuvyeyi. Acambwira carte iriko adresse y'umuntu. Genda uzundondere twicare. Ndakubwira kugira neza kwiki. Kwima. Nanje kubera igihababu umviriza kubera igihababu mbonye amafaranga nyene nje yampaye imisi 2 kaga karata uje sinamenyere kagiye Arabana no gusuma sisubira mu kinama nsubira no muri ville burya ngo barahobize ukuri yego aho dusumira hose ni mu masoko ariko hari ibihe bihinduka bikakoriyanta gusumira ibihe birahinduka ugeze ku kintu uti oya iki vraiment no iki sawa so kwishima nibihe naciye nje ahantu ndazirabira mu kiyo imboga uko jewe nakunda inyama akaboga je Imana impeza kikimenyero ca mbere nakaboga ndakwifurije kujya kaboga mu izina rya Yesu. Nimba hari ikintu mu bimenyetso vya mbere bigaragaza ko hari hihinduka ni Imana guhindura ku meza ikaguhizokeje izi bitunguru nditetse amavuta uko na bosi wacu dukorera mwibuke mu isezerano rya kera uzanye icumbagira ntiyiraba Imana yaraye icumbagira yaba nzanira ikimazi kinuzi kigisheshesheshe rero Jeffise kamere nka ka bosi wanje ndonse umuhezagiro njya kaboga none mbahoze kosaga yeye tugira gutabandi haleluya Imana yo mwijuru igucishe mu nzira ye erega iyo nkusha amafaranga yanje ari guhabwa abandi bantu murazi amafaranga yacu araribwa n'ibisumu yo hari umuntu yigeze kunana idolari amajana 5 azikuye mu Faransa arazibunje turikana umuntu amageze mu Burundi telefone yanje nafashe bajaje mu bajaje yibagira biragiye muri iyo mwanya nyene muri iyo ndwi n'amafaranga yageze kujumbura yanje uyaza narandondera arambura urazi amafaranga yacu y'ibari pasatana nadampa telefone yanje nagiye muri iyo ndwi nyene amafaranga yanje babaranye uyatwaye bageranye mu Rwanda ngo urumva ngo je namaze kugenda namaye kuyakoresha nzi amaso aheriyo Imana guha amafaranga yawe Imana gucisha ahantu kwafisa amafaranga yacu hari mu ijuru shenge ry'Imana amafaranga yacu ari abantu bayagendana arabaremereye amwe yakora
kuregeza mu kabare abandi bariko barayahonga hagarara neza gusa hagarara neza gusa urengane baca bayagutera barayanteye uwo munsi natashe n'umuntu w'umushinga nawe nawe uyu munsi Imana yagutere mu izina rya Yesu ku nzira yawe Imana igucishe iguhuze n'abafise ikimazi mu izina rya Yesu abafise amafaranga yaba yazane mu izina rya abafise amafaranga ya kino gikorwa Imana ibabuze amahoro bagire bayaza hari amafaranga ya kino gikorwa hari ahantu imifuko y'abantu yuzuye ku makonti ariyo ndayahamagaje amafaranga mu izina rya Yesu ndahamagaje amafaranga mu izina rya Yesu ndahamagaje amafaranga none mfite amafaranga mvuze igicumu mamagara uje mwijuru reka ari umuntu yambwiye ngo urumva ngo ushaka ngo dusengere ngo tubwire ubutumwa ngo tuje mwijuru bije amafaranga ngo sibyo bene data amafaranga arakenewe mu murimo w'iki w'Imana ibi bintu biri mwiki amafaranga ibi byose biri ngaha biri mwiki n'amafaranga Imana duha amafaranga mu izina ryayo haleluya turagomba gusenga Imana ngomba gusengera wa mbuto we kugira ngo umenye we kuri imbuto hama Imana izi confirme muri wewe wive nawe kuri imbuto uko hari abantu bagenda barahushagirika mu muryango Imana yaraguteruye ego naho yaguteruye muri uwo muryango hari abo mwajyaniye ikibazo hari abo mwankana hari abo waciye akarimbi ngo buturahejeje abo nyene waciye uburimbi niba Imana igomba kukuzamo ngaba uzofasha none umuntu wewe wanka Imana yokubwira neza gute ngo umuheza waragiye urafundika abantu urabika mu mutima abandi barabitse mu kura umuntu wese uri mu mutima we sohora hanze ubiki imbuto ya Kristo muri wewe ugenda n'abantu kubera igenda n'Imana abantu barajyana umutima jewe narigeze kubaho ubuzima hari umuntu duhuye cyane mu mutima ugomba kuca mu kanwa ariko namenye ibanga rimwe rikomeye igihe cyose umuntu yamaze kuokipa umutima wawe akiganza umutima wawe hari ntango utaratera niyo mpamvu nagomba kubwira ngo sohora icyitwa umuntu winziza imbuto ya Kristo muri wewe hama Imana ikuzamure muri babandi nyene kuko niho Imana ibona inyishu yabo biciye muri wewe bajya nyene bagusuzuguye ukabimenya niba Imana igomba guhezagirira kugira ngo uzubatabara barya baguhererekanye ngo urumva ngo ntiwe kwiga hani wacu ugenda bige kwa naka baraguhanahanye ntaco bitwaye kandi uzokwiga kandi uzoyarangiza kandi warize kandi wayarangije kandi baravyanse niyo mpamvu ngaba tekana wowe uri imbuto dusenga Imana data mu izina rya Yesu urakoze urakoze mwami Yesu reka umuntu wese yiyumve muri wese yumve ko watewe muri wese yumve ko muri we barakuvuze nawe baraguharibishije bakwise amazina baragusuzuguye baraguhanahanye baragutaye barakuvuze ariko ngo bahubire Imana yaragutoye Imana yaragutoye iri kumwe nawe iri kumwe nawe iri kumwe nawe iri kumwe nawe urakoze mwami Yesu banda n'umwe wese Kristo reka umuntu wese ugomba kure yata mu gikorwa ugende umugirire neza asante Yesu asante Jehova Imana irabarungitse mu izina rya Yesu genda mushikame genda mudaraze mwunguke genda murangure mwunguke genda muhezagirwe genda mugasare genda murondere muronka genda hajya nyene wanda shishikara hajya nyene Imana izoguhezagira hajya nyene ndiko tujya nyene genda ubandanye ucuruguta Imana igihugira neza shalom mwarahezagiwe n'Imana amashimwe shikumana Yesu